Mana yacu Imana ishimwe ukaba utagwaye amaboko cyangwa ugira ishyari cyangwa ugira n'inzigo ukomera amashyi umuvyeyi wacu. Jewe mu ijambo rimwe intayi wangira babaje kandi yongeye iryoshye. Yesu nashimwe kandi jewe mfise musaza wanje w'imyaka 13 kuwa gatanu je namanutse ari kuwa gatanu samedi baca bambwira yuko yuri igiti gusenya acakorokera hasi ndibaza mwongera aravyibuka amaze gukorokera hasi rero akorokera kubera ivyo biti biteye ahantu hari imva akorokera kumva y'ikaro umwana acarapasuka amaze gupasuka kubera abamama ntabwo bari hafi bamubwira yuko umwana bamaze kumushikana kwa muganga ariko ataco bajanye ariko hamwe n'ibyo je bamaze kubimbwira nca ndatelefona mwongere ndavuga ati je nafise musaza wanje yuri igiti hamara korokera kumva ariko bambwiye yuko ataco bajanye. Mwongere arambwira ati yitwa gute? Ndambwira ati yitwa Nduwimana Steve. Amaze kumusengera arambwira ati reka ndamusengere mpagarike ugo rupfu. Aramusengera amaze kumusengera ariko nubwo bamushikanye kwa muganga nta muganga yigeze amukorako bavuze ati nubwo tumushona nta kintu dushona ntabwo batwagiriza yuko twisha umuntu. Bamaze kumureka kumushona rero mama avuga ati burya rero hari amazi yakuye hari Bujumbura yitwa Sawa arayatuma ko barayazana. Ndavuga ati namba bishoboka ko yamira amwe muyamuha yawe ayandi mumere nk'uyamusukako Imana yaza kwiyerekana. Ndavuga ati yasengewe n'umuvyeyi wacu yitwa Nduwimana Steve yasengewe n'umuvyeyi wacu yitwa Nduwimana Joseph nawe yitwa Nduwimana Steve. Nizeye yuko byose biza gushoboka. Burya kwa Mungu vyabaye samedi kwa Mungu barambwira yuko umwana yavyutse mwongere yarayamusengeye ariko nibamushonye na kintu kimwe bamuhaye nta nikinini. Amaze kuvyuka rero umwanya tuvugana ari muhira uwo mwanya koroka abantu bari babangutse abona ari abantu babangutse. Yesu nashimwe bakibona yakorotse babona ko byose byarangiye ababangutse bari bamaze kumwimbira ikinogo bahejeje bajya kwimba ikinogo bamaze kubona ko bamujanye kwa muganga bavuze ati nawe bakujanye kwa muganga bashika muri morgue ntacyo bakihakura ariko Imana iriyerekana. Imaze kwiyerekana je maze kuduga ndavuga ati mbere yuko njya kuraba umugwayi mubanze munyereka ahantu bagiye kumwimbira ico kinogo. Je nje ndagenda kuri ico kinogo bamwimbiye ndacitegereza nca ndasubira muhira ndatora isuka ntera nayo mazi ya Sawa ndavuga ati ubu nyene ngiye kugifurira iyo suka nca ndashira hasi ndavuga ati nubwo biruko ntabwo bagifurira uko sindavyemera nanje nca ndafata ya mazi ya Sawa. Abantu mudatunze amazi ya Sawa munza heza igihe nta makuru mufise nafata amazi ndagenda ndayasuka mw'icyo kinogo bamwimbiye ndasuka impera n'imera ndavuga ati iki kinogo ndagifuriye kandi ubwo ndagifuriye musaza ntashobora kugihambamwo uwakimuteguriye nkeneye ko ari woza guhambwa ngaha. Ndasubira muhira ndagenda kumuraba ku ivuriro nagifurije ayo mazi nyene ya Sawa. Maze gushika ikiganda rero aho hantu kwivuriro ndagenda sanga aricaye nta kintu na kimwe abaganga bamuhaye turavugana arambwira ukuntu yuriye n'ingene yakorotse byose arabimbwira. Ndavuga ati Imana warakoze. Maze rero kugaruka ino muhira sinzi ingene abamama mwihangana hari umumama araho tubana muhira nta nubwo twari tuzi ko ari umurozi ntitwari tuzi ikintu na kimwe tubona ataye impuzu muhira agiye ariruka ngo jiye ko nashaka gutera imesha nuko natanze ikimazi ngo umbwira yuko atapfuye ikinogo bakimbiye ubusa. Ariruka agenda kumuraba asanga aricaye umumera atangura gusara ndabona ko abuze amahoro aravuga abantu bose yishe aravuga n'ibintu byose yari yakoze kuri jewe nkivuka urumva naravutse nkaca ndagwara. Amaze kugwara uruzogi ngo bararubura ahantu rwakorokeye ngo barayiga mu mpuzu bari banteruyemwo uruzogi bararubura ntitumenye yuko yari we yagiye kuraba mama mu bitaro uruzogi ngo yagiye arutwaye.
aravuga ibintu byose yari yabikojeje, aravuga byose kuva mama agitwaye inda y'iwanje. Mu bisanzwe je mvuka mu bahungu 5 nd'umukobwa umwe. Kuva bakijya mu iradiyo baravuga yuko atwaye inda y'umukobwa ntibyamunezereye cyane. Yagumye yiga uburyo bwose bwo kugira ngo nyikire mu nda cyangwa nyice nashitse abona, ibyo byose arabivuga. Amaze kubivuga rero nababwiye ku bwa mbere navuze ati iki kinogo ndagifuriye ku bwa musaza nje, ariko nubwo biruko ntikiza kwijana ngo bagifurire uko. Umumene muzima aravuga abo yishe byose agiye kubivuga. Yararyamye aryamye atangura yidudagura hasi. Burya ejo niho bagiye kwagura nyakinogo aca gihambamwo nawe. Abumvise gushima kwanje Imana nibahezegere ko nivyoherera ngaha. Nzoza uwo mwana ndamuzanye kwa Mungu, ishime turi kumwe Yesu nashima. Umva iki kintu atari gitangaza gakamwe. Rero namumva binakengo. Batatuvuye inyuma bazotugunya. Batatuvuye inyuma bategerezwa kutugwa inyuma. Uzi ko uwo muntu yari yaramaze abantu. Ni igitangaza gikomeye cyane rwose, ni igitangaza gikomeye cyane mu buryo buteye ubwoba. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro mu buryo bukomeye rwose. Icyambere ndashimye Imana ukuntu hano hantu nahakiriye amaguru. Je nari narabyimbye amaguru ku buryo n'abaganga bananirwa, ku buryo biyumvira kunca amaguru. Pasiteri aravuga ati mwizere murakira, ku buryo bambwira n'ibirato sinzosubire kubyambara, ariko ubu ndambara ibirato amaguru yarakize nakiriye hanyene. Kandi kigira kabiri jara ahantu narindi muri farumasi kugira nkore ikibazo ngabavyibiye rimwe ngakumutakura. Nabwiye Imana manuka buzi yuko nigeze gusenga muri repentance, ndagusabye ibintu byanje biboneke nyihiga bisi kuko navuye ahantu kure. Nagiye numva ngo ibintu babifatiye kuri Tereze Mutakura. Mumera Imana yanje amashi, nari nk'umusazi nagomba sare. Kandi pastor ndasenze Imana ufashe usengera urugendo rwanje rugende neza, kuko kuwa mbere nzokora ikibazo. Nukuri umuntu atarasengera hano kuri yarahombye, ndazi byose ko Imana igiye kubikora. Niyo ntaye yanje ibintu byanje byose byarabonetse atana kimwe kiburamwo. Ubu ndashima nari nambaye n'impuzu z'abandi bantu. Amen. Mana turasengeye urugendo rwiwe nk'uko abisabye, tuguruje urugendo ntihagire ikintu na kimwe kizobura. Azogaruke hano ashima Imana avuga ko tumusengera ku rugendo. Urakoze ko wuguruye urugendo, nk'uko mwami watubwiye ko hari ingendo nozishigikire kandi uzibeho. Turagushimiye ko wabukijije amaguru bagomba kuyaca yose ubabara ikimuga, none wabiyerekanye wongeye kugarura n'ivyiwe. Tugukomeye amashyi kukurira yaguhaye